harageze ko umuntu yiyumvira gusohoka igihugu, harageze ko tugira vision ya kure, ntitugume twibaza ngaho iwacu gusa. Je banyita amazina yanje y'ukuri ni CIMPAYE Philbert, abanzwe ku izina rya DJ Philbyte kizigenza the vibe machine muri music industrie. Nkaba mu DJ, nkongera nkaba umuririmvyi, nkongera nkaba umu influencer, nkongera nkaba no entrepreneur culturel. Si ibintu byinshi nkora. Maze imyaka ishika kuri 13 muri music industry. Muri iyo myaka 13 ni byinshi nakoze. Nkaba ndumwe mu batanguje Runtown DJs, no musaka ari Runtown Entertainment. Mu majambo make nibaza ko ari ibyo. Icyumviro cy'abanyamukuru cyo gukora umuziki mwiza, then mu DJ bankeneye gukora indirimbo zitambika, kugaragaza ubundi bushobozi bwanje muri music industry, ko abayishi bamenyereye nkora indirimbo amakolabo gusa. Mva ntisebwa bamenyereze gukora indirimbo ndi jenyene, so yabaye nka nouveau départ. Go nayikoze mu ntumbero yo kugira ngo ngaruke kandi muri game, ngarukana izindi nguvu, ngaruke mwisana mu batamenyereye. Alors indirimbo yanje Go ni indirimbo yo kuryoherwa, ni indirimbo y'urubanza, ni indirimbo inywanisha abantu. Ugiye kumviriza amajambo arimwo, je ubwi wanje hageze kuvuga message yayo, nibaza ko ari message y'umunezero, message yo guhamagarira abantu kudakumirana, kudashavuriranira, guhamagarira abantu kuryoherwa mu butandukane bwabo uko buri kose. Ahanini nivyo nyene, n'umunezero, ni vibe. Sikintu na planinze, ni ikintu caje, bimwe barimvye akunda kuvuga ati ngo ni inspiration. Ni inspiration nagize. Je ubwi wanje nta gahunda nari mfite ngo nzokora indirimbo ngo yitwa Go, ngo imeze ukuntu ukuntu, ivuga ibi n'ibi. Jewe na maze kugera muri studio, nomesha d'abord ko Go ni indirimbo twakoranye n'umu producer atandukanye no dusanzwe dukorana. Benshi bamenyeye nkorana no witwa X Factor, ariko Go nayikoranye n'uwitwa Agira nawe akaba ari twatangura gukorana muri 2025. Tuzinanye bien avant, muga twatangura gukorana nyine mu buryo buri sérieux muri 2025. Donc ni indirimbo rero navuga nti yaje kwerekana Agira ijya kote yiwe y'umu producer asamplinga canke yinspira ku muziki wa karanga, akacavanga n'umuziki ugezweho. Nanje nk'umuririmbyi namye ndabikunda, namye ndabigaragaza mu ndirimbo zanje ko nkunda karanga. Hari indirimbo nagenda akora kera ziri muri iyo style nyene, umva nagiye guhura n'umu producer nawe abitahura uko nyene, turahujire, twahujwe n'icyo niyo besoin yo gukrea ikintu gishasha, gukrea sound gishasha. Indirimbo bwayo rero yaje nka inspiration, amajambo yaje uko nyene. Sanzwe n'umuntu akunze kuryoherwa, urumva ikintu ca mbere kinyorohera kwandika ni ikintu tout ce qui a rapport no kuryoherwa, minister of enjoyment. Ibaza ko ari jewe. Umuntu yumvise Go jama nifuza agumane ibintu biri nyamukuru. Ikintu ca mbere ni kwerekana yuko n'akaranga kacu tumenye kuba creative, turashobora gukuramo ikintu kizima, ikintu gishobora kuryohera no seulement abarundi, karyohera n'abanyamahanga n'isi nzima mbere. Icya kabiri naco nuko nkuko nabivuze kare, message irimo ni message ihamagarira abantu kuryoherwa, abantu kunywana, kwibagira ibidutandukanya, tugasangira muri uwo mwanya, nimba turi mu rubanza, nimba twasohotse, nimba peu importe situation, twibuke yuko solution ya zose au final no gufata ibintu muri in a positive way, hama ukaryoherwa n'ivyo ufise. Niyo message nyamukuru. Jewe nkikora nkuko nakubwiye, si ibintu twaplaninze, ni inspiration yaje uko nyene.
hamgiye kuyumviriza go nifije ibintu byinshi, harimwo afrobeat, harimwo agatushi k'amapiano, harimwo no kuririmba muri style y'ikirundi, harimwo ibintu byinshi bitandukanye. Jewe ubwiwanje rero nkunze kuyita afrofusion. Afrofusion kubera nkuko nakubwiye ce sont des sonorités africaines twagiye turavanga n'ivy'ikizungu. Hama jewe indirimbo ndayisohoye ndayikoza abantu bakayikunda bakayitamba, je birakwiye. Après umwe wese uko yoyita haco biba bintwaye, style yari yose ayumva ko yoyitambamwo tant que yayikunze, je objectif yanje mba nayishitse. Go ni projet ikomeye cyane, ni projet ifite ikibanza kinini ya cyane muri carrière yanje aho ngeze, kubera nka nabivuze kare, abantu bamenyereye je ntakora indirimbo ziwanje, bamenyereye mfasha abandi, bamenyereye inza nyene gushiramwo vibe mu ndirimbo z'abandi. So Go rero yarambereye indirimbo navuga nti indirimbo yo kugaruka muri game, indirimbo intwaye ku yindi level, kubera nta ndirimbo ne bwakore ifite ama views nk'ayifise. Hama yamenyekanye nkuko Go yamenyekanye. Atuka ndiko navuga indirimbo nakoze ndi jenyene. Ifite ikibanza kinini ya cyane, kandi abona wanashima n'ubu tuvugana Go ibandanye intangaza. Nkuko nyene bavyumvise, projet nini ya nyene izanana na blessings nini ya nyene niko nabivuga. So namaze kunguka abafana benshi bashasha ntari mfise, umusigaye mfise n'abafana b'abamere n'abapapa bakuze, kubera ko nyene indirimbo yarabakozeko, nabonye indirimbo yakozeko guhera ku mwana w'imyaka 5 gushika ku munyokuru, gushika kuri, urumva ko atari bisanzwe. Hame maze kunyugurira n'imiryango myinshi, byinshi biratangura kugaragara, ariko nibaza ko mu minsi iri imbere uzotangura kuyibona. Go down low, go down low, go mama oyo. Ijya dance choreography abayiyumviriye n'abatamvyi bo muri Buja Up Academy. Buja Up Academy rero byagenze gute? Twamenyanye igihe dukora indirimbo kwepa, igihe dukora kwepa na Double J na Akiriko. Ngeze kuri tournage niho nasanze nahise ngo ndabazi, ariko niho nitayeho kumenya akazi kabo byo bakora. Nijya choreography muri kwepa ni nabo banayiduhaye. Ndibuka dushitse n'abakerebutse cyane, barabangutse baratwigisha ukuntu batamba mu mwanya muto twamaze kwimenya twese, kandi barakoze bo mu gukora kwabo, urabona ko barakora ibishoboka kugira ngo baguhaye choreography, bari choreography yorohera umuntu wari we wese, ishobora korohera umuntu wari we wese. Abana kakwepa yaratworoheye cyo kimwe na Go. So hageze kuri Go rero cyenda riyumvira avuga ni mugaruke kandi usubire dukorane. Hama nyene ngire ko ndanabashimira cyane Buja Up Academy, big up sana. Indirimbo Go, kubera yuko uko iminsi igenda ariko iguma big, nibaza ko ikeneye hamwe two kwimvira remix, irakeneye big fish. Iyo mvuze big fish bo mu karere, urufi runini nyene rumwe rwo mu karere nka rumwe, umuntu aruronse muri remix zoba ari ibintu bidasanzwe. Kubera jewe mparuye imyaka maze ndiko ndakora, harageze ko umuntu yiyumvira gusohoka igihugu, harageze ko tugira vision ya kure, ntitugume twibaza ngaho iwacu gusa, ko ngaho turamaze gukora ibitari bike. So umwanya wageze wo kwiyumvira gusohoka kugira natwe dushobore kuzana amadolari, hama dukora ibintu nk'ibi, twubaka inzu nk'izi, ibintu bisa neza nk'uko. Ni muri ntumbero rero niyumvira guca nkorana n'abaririmbyi bakomeye mu karere no muri Afrika bishobotse, zovana n'uburyo bwabonetse ukuntu bungana. Ego nimba ari ikintu cya mbere kiri challenging muri kano kazi dukora ni video je ndayigeranya n'urubanza. Nkunze kuvuga ko ari urubanza, hajya gutegura gukora video niho gutegura urubanza, kubera
hakenerwa ibintu byinshi cyane. So jewe mu byo nari nkeneye na vision nari mfise y'irya video wanashima bijya nakoze ni ibintu byiza byari bingana n'uburyo mfise mugabe byo nagomba gukora byari birenze hari. Ariko nabijya twashoboye gukora nazo nyenda bishima. Donc ikintu cyagoranye cyane ni ibintu bijanye na logistique yo kwegeranya abantu bose, kuronsa abatamvyi bikenewe byose. Abona ko harimo abatamvyi kirundi, harimo n'abatamvye danse moderne, donc kugera ajama equipe yose, tushiramwe n'abafigurant, ushiremwo no kurondera mu video vixen. So byari ibintu bitoroshe ariko turashima uko biri kose, kandi ashimira umuntu wese yagize icyo aterera muri video yago atokave masana kuzishoboza jenyene. So Agila suye inyuma gato ukuntu twahuye, Agila twahujwe na Rapid Boy Trezone bampuje na Agila. Umunsi wa mbere bampuza nawe twaragiye kumuraba aho yari asanzwe akorera. Uwo munsi nyine twavuyeho dukoze n'indirimbo ntirasohoka, sinzi no kizonasohoka tellement dufise indirimbo nyinshi. Donc turakora iyo ndirimbo ya mbere ariyo contact yanje ya mbere na Agila. Uwo munsi nyine twarahuje koze n'umuntu ari n'umukozi hama ari very creative kandi ari motive cyane mu byakora cyane. So ico gihe rero twarakoze iyo ndirimbo mu nyuma turaburana nk'ikiringo c'umwaka n'inusu canke imyaka ibiri turaburana, twasubiye gutorana neza hanye muri 2025. Agila rero yamaze kwiyubaka neza ko ico gihe tumenya ntihari bwa bavuga nti yarakiriko arirondeza nyene ataratora tushe yiwe ataratangura gukora nyene nk'uko tumubona no munsi. Agila rero muri 2025 yarandonze yarambwiye ati Byte ndashaka ko dukora. Ebana arabishiramo ubuseriye, nanje avuga nti ntaribi ko nanje nsanzwe nkunda nyene ndakunda abantu bancalenginga amasanzu ndumukozi. So nuko rero twace dufata gahunda yo kuja muri studio chaque mercredi. Buri mercredi twaza turahurira muri studio, nkaza kumutora hari tukaza muri studio tugakora. Donc dufite ibikorwa byinshi cyane. Donc twabanje gukora indirimbo imwe ya mbere iryoshe itarasohoka, mu nyuma tuyihejeje turanshira niyo yasohotse, hanyuma turakora n'izindi. Donc turacafitanye ibikorwa byinshi ariko go niyo twashimye d'abord kubaha ubwa mbere. La raison il est très simple, nuko no mu ndirimbo deja indirimbo ubwayo audio ubwayo urumva ko irimwo agatushe k'ikirundi no mu kuririmba n'amajambo. So hageze kuri video naho nyene zabaye ngombwa ko dushiramwo naho gatushe k'ibintu bijanye n'akaranga intambo z'ikirundi. Niyo yari objectif. Hama ndabishima uko byagenze, ntizari byoroshe vraiment kukrega fusion, ariko bajya batambika irundi barambangukiye cyane. Hama antuka byagenze bien, ndabishima cyane. Ibiteramo si cyane, ariko nkuko ubizi jewe nsanzwe n'umu DJ nkongera nkaba n'umuririmbyi. So hari n'igihe usanga ntaronse ibiteramo byo kuririmba, ngaho ugasanga abantu barambukinze maswaho yabo mu mariage, ugasanga maybe banyiyumviriye kwera iyo ndirimbo. Hama kenshi rero abantu bandonde bakunze kumbaza ati mbega none tukurondera nk'umuririmbyi, tukurondera nk'umu DJ. Kenshi rero bivaye na budget bafise, ndamenya ati aha ayo urashobora kuronka byose cyangwa ngaho uronka kimwe. Nuko rero gushaka kwino sanda amaze kuronka ibiteramo n'ibindi biri mu nzira tuko turavugana, turi mu negotiation. Nkuko nakubwiye indirimbo go imaze kunyugurira imiryango myinshi, n'ubu ndabona bikibandanya.
umunezero mwinshi, harimo no gutangara kubera ukuntu abantu bayikunze mu mwanya muto, bayigira iyabo, ama challenge aba menshi, ni ibintu biryoshe cyane. Iyo wakoze projet nk'ijya igutwara uburyo butari buke, hama ukabona mu nyuma feedback abantu barayikunze, abantu irabaye hit, ni ibintu biryoshe, ni ibintu zo gushimira Imana. Audio nta challenge navuga ntizahabaye, kiretse nyene maybe guhuza ku mwanya na producer, kanya wo gukora. Ariko video yo challenge zari nyinshi kubera hariho ukuntu bufite budget uba wateguye, ukabuza uti ino video naharuye byose n'imiburi bizagwa muri 10 million, ukaca wita kubita n'amabuye ukarondera iyo 10 million, gategangira nkore video. Ugeze kuri tele rero kasanga hari utundi tudetaye dukeya mwibagiye tuza gutwara nk'izindi 2 million canke 3 million utari wateguye. So iyo bishitse muri uwo mwanya udafise utiteguye bikwiriye canke udafise equipe iri sharp, biragorana cyane. Challenge nagize yabaye yo kujera bajya abantu bose bashoboye guparticipa muri video. Ikibanza cyo ndashimira cyane abampaye ikibanza, ama location vyaroroshe, ariko ikintu kijanye na logistique, ikintu kijanye na déplacement hari muri cya itari zoroshe, aho wasanga nyene kwideplacer bigoye, surtout kudeplacer abantu benshi, wakora mu kibanza kimwe watwara mu kindi, mwimuka musubira mu kimuka. Ibintu byatwaye uburyo burenze ubwo twategekanye, niko no bivuga. Ariko au final umaze kubona resultat, umaze kubona ukuntu abantu bayikunze, izo zose uravyibagira, hama nyene kishimira igikorwa wakoze. Ndibuka tugiye dufashe urugendo tuja mu Rwanda, twari tujanywe n'akazi bien sûr, mugabo no n'indirimbo nanayishizemo muri gahunda yanje yuko nzokora ibishoboka byose mve hariya mfise content. So nakoze content nyene ahantu heza, kandi twabikoze ari improviste, mugabo mu nyuma vyagiye gutoka. La video rero nca ndayiposta, maze kuyiposta indirimbo inkuru intanga gushika muhira. So byukuri biraryoshe, zanyeretse yuko abarundi, abafana muri rusangi barakunda umuziki wacu. Ubuho basigaye banakunda kurundi rwego, kubera nimba tugezaho indirimbo bayikunda aruko babonye juste agatizingi haka video gato, urumva ko abantu basigaye bakurikirana cyane umuziki. Kera wasanga indirimbo kugira abantu bazemenye byasaba ingufu nyinshi, bigasaba kubanza kugira promo irenze, ariko iyo wipanze neza ugakora ibintu biri creative, en tout cas attention y'abantu rayironka facilement. Nico zanyigishije yuko nyene ngomba gukora ibintu biri creative kandi ibintu biri spontane, nivyo abantu bakunda, kandi nyene inyuma yago mwitega ibintu byinshi vyiza. Nakubwiye ndo mu DJ nkongera nkaba n'umuririmbyi, so mwitega ama mix mashasha, mwitega indirimbo nshasha, mwitega ibiteramo, mwitega ibintu byinshi turiko turakora, antoka muzobibona, ariko akarinyuma karahinda. Ikibazo kimwe nishyuwe. Icyo nabagira rero nuko DJ Philbyte mwari muzi, mwamenye mu kuva iyo myaka yose nako ndavuga. Ubu rero izo muziki ngiye kubijamwo, ngiye kubikora ko naho ndabikora ndimwo ntarimwo. Ubu rero ngiye ndabishiremo inguvu ko nabisabwe na benshi,
kandi n'ibintu nshoboye. So rero harura ko umuziki ndawutanguye je bwiwanje aha mparura yuko ariho nkitangura gukora umuziki. Bya myaka yose byabaye byose nakoze byose byari byiza, ariko nari nko muri eshofuma niko novyita. Rero match iratanguye, urukino ruratanguye. Urukino ruratanguye, imyaka ya entraînement twagize ni myinshi. Ego mwakoze cyane.